usabye imbabazi umugore bakoresha umwanya kumusaba iki nazi yarataha ukamubwira bebe ndababara bakoresha umwanya mbabarira vraiment Serieuse ari ndi serieuse umugore bakoresha umwanya niwe mvuze mbabarira kuba naramubunduye nze yanditse ngo aragwaye cyane mutegeranye cyane mwandikira ndamwandikira andi nari ntangwe kumwikura mu ndabigutuye hari indwi yose yari heze atamvugisha ndarandarira nirwa ndarira siwe ngene wabwira abakobwa barango mwebwe ngo mugakora mukabaha amahera bakuru rukundo ataco rukundo aho yakurira sico kimwe nuko utanga amahera ku muntu ku umva nkagumacanye ishura sawa ndavuga cyandi kakawusha nabonye umusanya ndikira kwanze yaguma gira amanuzi amachallenge indirimbo zirankavuga ati areka bira cewe nabone umusanya nyandikiye asomwa turavugana nza numva umutima STV every story matters. Tindakwishe je urara muri umwanya umugore wawe yumva umenga arafise ingufu yumva umenga arafise ingufu kuko umugabo abonye yaciye bugufu ki umugabo nzi yaca bugufu abagabo twe turacabo ega twe turakunda abagore ba ariko umugore kugira utsubone araciye bugufu rwo mufata n'umugabo avuga ati bebe ntivyaribwo bibe ati ntiyaribwa shiremo ishiramwi ati nunguto ati be ntibyari bwo bibe please ati ko ndamupima ndabe yuko pima umugabo usibyo umugabo ugasanga ntibaciye bugufi imbabarira bati kuba we ucuvyimba ukavuga ati ngo manze kuryama nze ndaryama mu makosa umugabo ntiyemera kuryama mu mibu abwira ati reka basije njyame mu mibu nawe cyambere kersi jenzo kwemera ahantu umunsi wa mbere ikintu uzokora nkacambwa ati uyu muntu kweri yaritahuye kersi is another level yara change in the mind no musto vuga ati genda savye kigongo umuntu wese nakoreye kandi warigeze kubikora ucugaro kuhindu yo nimba yari inzara yagutumye kubikora nimba bwari ubuzima wari ugezemo umunsi kuko umuntu wese urana nk'ubu uri kuwigisha abantu yuko abagore bakwiye guca bugufi nawe w'umukobwa umugabo guca bugufi n'imbere y'abafana bawe umugabo ni nk'umubebe umugabo uciye bugufi yo ega abagabo n'abana umubujije ikosa no musejara risubira kandi rero na Bibiliya bivuga umugore ntakunda umugore arubaha akicisha bugufi umugabo nitwe dukunda umugabo arashobora kumubwira ati ibintu byose ndabikunda vraiment nunzuse ariko indwi zibyo zibona yabisubiriye kandi aragusaba imbazi mbabarira bebe najya byashitse ndaryamana n'undi mugore ariko gacu usanga ubigize ubukwe bibaye ubukwe bisohora kandi yaciye bugufi kaye bikubwiye muri babiri n'abana batumva mbabarira mugore wanje mwiza nubwo byashize shitani yanteye kaye ndikunda gukunda mugore mwiza ibintu byinshi kavuga we ugurosora ugore warose ahantu hameze bien warose ahantu agatangura kwigomura nawe urafukamye akakuzunguruka nk'umunyeshuri akazunguruka nk'umunyeshuri umunyeshure bebe yumva rero umugabo akiyumvira abagabo bafise ubwenge bumeze ukuntu yani bafise ubwenge bumeze ukuntu kuvuga umumenyereje iki amenyereke umenyereje kiri amenyera kiri umenyereje mu gatondo kumuvyukira ukamukorera ibi utamukorera ibiki ukankufate massage par exemple nco novuga ukamukorera massage ntavyuka utamukorera massage twe turi abana b'abagore ba abana vraiment abagabo n'abana niyo mpamvu nawe ndakubwiye ati umusore ashobora kuvuga nabo ko akasanga yarabaye mind iki ariko arakivuga ariko arafyina ukambwira ati cyo kintu nese ndagikunda nizo gisubire umusheri wanje tugiye gukundana vuba umvise ivyo uzomenyereza nivyo nzomenyera yo manuro kersa duha niba mumenyera kumzinduka mu gatondo asinzira ukamukorera massage asinziriye hamwe byugwa niyo massage indwi zibiri zigahera shana ukuri kw'Imana ntazovyuka utamuvyurishije massage n'indi byose ukaka amazi aravyuka mugaguma ngo si kersi uremera ko ari abantu vyashitse urakorera amakosa nta bantu nakoreye amakosa rwose ntabo uremera ko bariho kwera ari abo wakoreye ibitari vyiza I remember nka batatu basaba ikigongo abo batatu ndabasavye imbabazi ntizisaba uraba ku ruhande abantu batatu ndabasavye imbabazi kurasaba imbabazi uri kurashwa abantu batatu ndabasavye imbabazi ubona hano impanuro akayumva nabi ndamusavye imbabazi Imana imubabarire Imana imbabarire kuba ndamuhanuye impanuro akayumva fo so Imana imbabarire nawe nyine nambabarire utangone ko zurasenga from now Imana imbabarire ongeza sigari cyinshi of course kunara mu diaspora biraryoje
mu diaspora ntuka Icongereza none ujya ko atagiswahili yumva atakirundi muvugana gute oya arakizi numva amatwi asubira ngo uvuga nk'ikiragi no oh my god no arazi kirundi telefone yanjye ngene bamwanditseho yanditse ko my darling no no ugasida vyerekana ni kuraba je n'amaso oya yanditse ko my darling mazi mfashe mu telefone twumve ko mugikundanye nuko twaba twahebanye birashoboka oya bacumbesha ngo yarambwira audio ko aryamye ntaco natitaba ndabitaho oya kandi aryamye telefone video ndabona ko aryamye hamwe na pime no dupime no shaka kumumvyura umugabo wa of course icara ngufise umugabo kandi muri ko murandekosha igana tani ni muri za ndine tutabana nta kibazo avyifuza mu bana of course ndakurangira ubu aha none wamukundiye ikibana namukunze ari romantique every time bari romantique nimushake muri muhehe abari romantique nubwo mukubita bari romantique nubwo agira iki mukubita ngo bari romantique tagute ni nka je no kubita umugabo gode koresha umwanya nta mukubisa umugabo w'umuntu koresha umwanya rero ariko ndasabye imbabazi umugore wakoresha umwanya from now ndasabye imbabazi umugore wakoresha umwanya kumusaba iki ndazi yarataha ukamubwira bebe ndababara wabaye iki ndagukande fatakarero nawe bo gukubita umugabo wa umugabo yo bagagukubita wakabibona reka brother cyanda vyimvira umugore bakoresha umwanya mbabarira vraiment serieza ndi serieza umugore bakoresha umwanya niwe mvuze mbabarira kuba naramubunduye kandi uratahura yuko nawe bakubunduye kwera uriya bitomo uri umugabo byo ntibyongwa neza vraiment ukabapfuma babundura jewe nkubukoresha umwayo murondera nawe umugabo akamukubita wo vyakira yo byo mbaba yo yopfuma kubita jewe vraiment sinshaka kubona umubebe wanje ababaye muzome bisugura kutamukunda yabibonye nawe yo arabirano ndazazokira kujya umuzome yabonye kuri kuravuga ibintu bitari ibyo bebe ndagukunda mbwira amajambo 5 meza amajambo 5 aramushikira uko biri ko ndazi link uzoyimu I love you my dear and I need you and Mabarira none ndiko ndabibwira wo mundeka rero acayo no basi fata telefone bimugire ko kawojo naca aragasanga ntaco oya cyamvuga wasaze ni wasaze ngo ibintu twe tuca tunuma ntamenye ibyo turimo banye nasha twe turashwana basi dushwanye nk'udushwanye umwe tumare mwisi mwe tanu mwavugana n'undi nkunamukoreye plank ndamukoreye plank keje twamaze imisi tutavugana yahetse namukoreye plank ndamutuka ndambwira ati je nani ntuzusukupfu ndondeje nawe uranyumva ntuzusukupfu ndondera ntuzusukupfu baje kutwahuye je nawe kuva isano uyu munota unyibagirwe mu mutwe wawe ashora va mu modoka nagyo kuri je ariko aravuga uje navyumva cyava mu modoka acarambwira ngo nongo ndakugusaye yavuga nta kibazo ko ariyo solution atoye usanye n'umutima wanje uranyemeza yuko ari uwanje ndavuga ati yayigunduye timbera ariko ndakauka ndabasaya yazi ndavuga ati nje ndabona umenga nta mwanya umpa nta gaciro uma yani wapi reka mwasa yandanye ubuzima bwiwe ariko I'm sorry ivyo nagukoreye byose kandi tuguma tuganira ayo afite kugira ntarareka kumishura ndamwikata ndamureka ndamureka ndamutangwe gushaka amastati atonga kwandika ibintu ashira kuri profile ndavuga ati ndagowe mukamamana abajama baca biyumvira gute ako ndavuga ati nubwo biruko reka ico ndindira gose reka nze kuraba amafoto yanje kayafuta muri telefone yiwe bare kubibona muri rya page muri rya page niwe ho hose oya ni yanje no karayikoresha nawe andireka kumbaza kandi nizina ruruzina rurimwe abantu babiri ndavyibuza wanda biraba Haifyo ni ivyaho wasaze narabibonye mbwire rero ariko nkamwandikira akangara ko andi ese wari uvyiko navuga ati ndagoce ndabikoreye yo ndago cyavuga imana mbeba cange ndavuga ati mbeba yanse kumvugisha kweri yase kunyisemba wamusha babembereze yo bwazi je navuga ati ndagowe man
Guhebera. hatari ego man niko niyumvira kubera ko naramwandikira message kamara umunsi wose nayishura cyangwa isoma ntayishura ndavuga ati Imana rero ikisiga ngo manje kwandika single ashaca nyandikira nanze ati ndi single umbuga zose yo nyandika cyangwa ati ariko no ntabwo bibaho camengera yanditse ntuze yanditse ngo aragwaye caramutegeranye canamwandikira ndamwandikira andi nari ntangwe kumwikuramo ndabigutuye hari indwi yose yari heze atamvugisha ndarandarira nirwa ndarira ijoro ryose ntaryama ku murongo mva nawe yaguma ku murongo nuvuga warira kubera umuhungu kwibutse wewe ngene wabwira abakobwa barango mwebwe ngo mugakora mukabaha amahera wakuru rukundo ataco rukundo yakurira sico kimwe nuko utanga amahera ku muntu ko umva nkaguma ku murongo gushika ka 3 kugira ndindire nawe akaguma ku murongo akaguma ku murongo kugira arindire ko mva ku murongo nkagumaho sizero ukuntu byagenze nace ndamwandikira umukonse yaranyandikiye ambwiye ati rabaye amafaranga ndakurungikiye ati nyavyari nakwemereye ati nzovuge ngo je ndo umwana mubi hama ngira ni voice ya mbere uba wumvise ngira nta yindi nzosubira kumva peut-être avuga ati ndapfuye yari yaciye nicaraho nyene avuga ati ndapfuye canamubwira ati gusabe yari ati yari prank nuko ati gushana nashaka ndabukuntu wifata tugusa yari prank acamugira ngo acanyishura sawa ndavuga candi kakawusha nabonye umusanyandikira kwanze yaguma gira amanuzi ama challenge indirimbo ziranka avuga ati reka biracewe ndabona umusanyandikira samwe turavugana nza numva umutima Shado burenskane bariko nta plank nzomfashiye kumukorera. Kersa abakunzi ba SV baradukunda tubashimire kuba baduteze amaso abariko baradukurikirana baryamye bari ku gitanda bari muri salon bari kuri televiziyo bari kuri telefone. Okay bakunzi ba TV ndabakunda cyane kandi murazi ko muri abantu banje bagaciro ico no basaba nuko mwogenda kuri channel yanje shasha yitwa Kersi Forever mukaza murabona ibintu bishasha ni channel yanje ya YouTube haba mice mugenda no kuri ntuzeye ni page yanditse ko gute ni Kersi officer murabizi mwabonye ibintu byinshi mwazara mwaza muntu ka sometimes hariho n'abantu kenshi ndafise n'abantu baranshinga kuri TV baza barankorera ibintu bitandukanye ama gift ibiki yani ibintu byinshi bitandukanye ntavuga ko kuri TV ndafise abavyeyi benshi abafana benshi ya nta wundi muntu buya hari umuntu afise abafana nka afise kuri TV abafana ba mbere kuri TV n'aba TV nyene uya bituvanye mu TV canke wewe n'abandi bakozi bone TV baza ko je ndo wa mbere Nikunda kugira tuvanyemwo ego sindabiharuye uzoharure rero reka turabire ku ma views y'ibiganiro ikiganiro ca mbere si cyawe ikiganiro ca kabiri gusa ndazi ko ico nemera uri mu bakobwa bakeya tureke kuri STV honyene ku ma televiziyo menshi waciyeko baragukurikiranye nubwo remwe badekonera undi mwanya nabo peut-être bakakwishura bakakubwira ibitari vyiza bivaye nuko baba wifashe ko ngo abavyeyi bamara abavyeyi umuntu agukuriye ategezwa kukubera akarorero keza rero nibaze ko hari n'ababetawe niba abandi bakigushigikiye no gushika no munsi rero nawe nimba uri kuritahura ni vyiza kuba umwana kuko ntuzi umwana agira abavyeyi benshi hari uhuru bunyene uvuye nga akagukorera ikintu nk'umuvyeyi kandi mama wawe atari hari rero ni vyiza ko tububaha kugira natwe ejo bazotwubahisha henshi. Okay bakunzi ba TV nuko mumbandanya munkorera ivyo bintu so ndabakunda cane bye bye. Merci beaucoup STV. STV, every story matters.